Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu Himwe Rudende ya Isange TV, isheni ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabaha ikaze rero mu makuru yacu yo kuri iyi saha, hakaba ari amakuru aba ariko avugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mw'iperereza, mu ndero, agateka kazina muntu, umutekano ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa mu hirya n'ino hatandukanye ku isi. Ndabaha ikaze rero mu makuru yacu, amakuru ahambaye. Akaba rero hari amakuru aba ariko aravugwa mu bimenyesha amakuru bitandukanye hirya n'ino, akaba ari amakuru na cane cane rero araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kunyarukira mu bijanye n'umutekano. Umusirikare w'umurundi yarashwe, ikaba ari inkuru ishavuje umukuru w'igihugu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye. Turaza kubibashikiriza ku buryo bw'idonido mu gihe umuryango w'uyu muhisi uriko uratabaza ko wabo yoshinguranwa iteka. Mu kanya ku buryo bw'idonido turaza kubibashikiriza. Turaza kandi no kunyarukira mu yandi makuru atandukanye ariko aravugwa mu bisata bitandukanye, yose turabandanya tuyabashikiriza ku buryo bw'idonido. Njo ndabasaba mufende suivre, partage ndetse na s'abonner kugira ngo tubandanye kubana mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza gatanu kuri imbonesha kuri yanyu mukunda cane Himwe Rudende ya Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero ngaruke ndabaha ikaze mu makuru yacu ku buryo bw'idonido. Tugiye guhera ku yariko aravugwa ku musirikare Ferdinand Nyabenda yoba yaguye ku rugamba muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu gihe umuryango wiwe usaba ubutungane ndetse no guhambanwa iteka. Kwa 18 Nyakanga uyu mwaka, amezi atatu inyuma y'urupfu rw'umuvyeyi wabo yaguye ku rugamba muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, umuryango wa Ferdinand Nyabenda batazira bikorwa uracarindiriye ko uhambanwa iteka. Nimugihe kandi atakiziga, atasandugu ndetse atanamaziko araba ngo ku mugaragaro, abo mu muryango wiwe baba basaba indongozi mu gisirikare ko uwo wabo ngo yofubanwa iteka. Uwo aturuka Kagunda ku mutumba wa Rubuye, zone Rugombo, uri muri komine ya Cibitoke mu ntara ya Bujumbura, ihana urubibe na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Ferdinand Nyabenda yari yagiye ku rugamba muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko akaba yari yagiye ari mu muhari w'abanywanyi ba CNDD-FDD wabaye umugambi uri ku butegetsi kuva muri 2005 bivuye ku masezerano y'amahoro yo muri Nyandagaro y'umwaka wa 2000, imbere yo kwinjira nk'abandi benshi bahoze mu ishamba mu gisirikare c'u Burundi. Uwo yari yubatse akaba ndetse anafise n'abana batatu, yapfuye mu kwezi kwa gatandatu guheze aguye mu ntambara ziri kubera mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ubwo abavyegereye umuryango wiwe ngo ntibabwiwe ibijanye n'ubwo rupfu, abana byiwe n'umukenyezi wiwe ngo bari bamaze amezi menshi barindiriye ko atahuka, mu nyuma bumva ko ngo yaguye ku rugamba. Ikigoye gusumba ngo kuri ibyo ngo nta kiziga babonye, nta n'isandugu n'imwe babonye canke ngo habe amaziko kugira ngo bamusezerere iteka. Imiryango yaratetswe idahawe inyishu, dusaba inzego za gisirikare gutunganya amaziko abereye nk'uko biba ku bandi basirikare baguye mu rugamba. Niko bivugwa n'umwe mu bo mu muryango wiwe. Siwe wenyene yapfuye, imiryango myinshi yemeza ko hari n'abandi basirikare u Burundi bagwa ku rugamba bagapfirayo, bikarangirwa igisirikare kigumye mu gacerere, imiryango yabo igategekwa kugandara, ariko ngo ntigire imigirwa bijanye, ntinafashwe canke ngo ishomboshwe na leta.
Kubw'umuryango wa Nyabenda ngo si ukwibuka gusa ahubwo ngo ni n'ikibazo c'ubutungane n'iteka yararwaniye igihugu ciwe arakwiye guhambanwa iteka niko abamwegereye bibutsa. Inyuma y'ico gisabo ca nyuma hari amakenga akomeye ukwitanga kutaboneka abasirikare bapfira kuri urwo rugamba abiwabo ntibaronswe insiguro kandi ntibanahozwe bigashavuza rero imiryango itandukanye. Ni inkuru rero ishavuje ku mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuba asubiriye kubura undi mu osirikare ukomeye bigasigaragaza rero ko ari ishavu ntangere bivanye nuko uyu musirikare yarwaniye igihugu kandi bikagaragara ko yakoze cyane ndetse yanafashije igihugu mu guteza gucungira umutekano. Reka tunyarukire no mu yandi makuru kubiriko biravugwa mu bindi bisata bitandukanye. Muri Gasorwe hari urukurikirane rw'amabi, umuryango wose warishwe uwundi uraturirirwa inzu. Muyinga kuwa 19 Nyakanga y'umwaka ijoro ry'amagorwa ryarahungabanyije yahoze ari komine Gasorwe ubu iri muri komine Muyinga mu ntara ya Buhumuza mu buseruko bw'u Burundi. Abantu batatu bo mu muryango umwe barahitanywe na grenade, uwundi nawe mu muryango aturirirwa inzu. Abajejwe intwaro basaba ko hoba ihumure ngo bakemera ko bagiye gukora amatohoza yimbitse. Mw'ijoro ryo kwa 19 rishiro wa 20 uyu mwaka muri Nyakanga nyene hafi y'isaha 5 z'ijoro hari grenade yatewe ku rugo rw'umubanyi ku mutumba Karira karitsiye Gahogo. Ico giturika kandi ngo cahitanye ubwo nyene serugo ndetse n'umukenyezi wiwe n'umwuzukuru wabo. Icatumye ico gitero kiba ngo ntikiramenyekana. Bamwe mu banyagihugu bibaza ukwikeka uburozi kuri uwo muhisi, abandi bakibaza ko ngo bwoba ari ubusuma. Nta kintu na kimwe gishobora gusigura ubwo bwicanyi, nubwo haba hari inshamirano simvo yotuma umuryango wose ufutanganywa, niko uwundi munyagihugu avuga. Musanteri wa komine n'urongoye igipolisi muri iyo komine baremeza ko hatangujwe amatohoza y'igipolisi c'Inyamiramabi. Muri iyo joro kandi ku mutumba Kaguha zone Bwasare habaye irindi bara. Inzu ya Jean Claude Bangayijunja yarahiye mu gihe mweneyo yari mu bunywero azangira urukanywa n'abandi bagenzi biwe. Twarabonye urubeya ruduga bidasanzwe, bose baragerageje kuzimya uwo muriro ariko ntibyashoboka, niko bivugwa n'umwe mu banyagihugu. Mu gihe kandi yatabazwa hari harengeranye iyo nzu n'ibiyirimo byose byari byaramaze gusha. Kubw'igipolisi abaturiye iyo nzu boba baramenyekanye. Amasoko yo muri ako gace yemeza ko uwo yatuririwe inzu yari yaradandukanye n'umukenyezi wiwe kumvo z'ingorane zabubakanye. Uwo ngo nawe yikekwa ko yoba yaratumye abaturira iyo nzu. Kuri ubwo bubisha kandi bubiri, musanteri wa komine Muyinga yarateye akamo ashimitse abanyagihugu. Abakoze ubwo bwicanyi baba abishe uwo muryango na Wangaruko canke abatuririye inzu ya Kaguhu bazohanwa hisunzwe amategeko. Ariko abanyagihugu bigasorwe bavuga ko bababaye cane, bariyamiriza ko abajejwe umutekano w'imbonerakure abanywanyi b'umuhari abanywanyi w'urwaruka rwa CNDD-FDD bakizura ku mitumba itandukanye y'u Burundi ataco bakora kugira ngo batabare. Baseruka mu gihe ngo baba bariko baracunga abanyagihugu ariko ntibigera baseruka mu gihe bakenewe, niko umwe mu barwaruka rwo muri ico gice avuga ababaye. Ubwoba n'ishavu nivyo biganje muri iki gihe, ntituzi uwuramukiwe. Dusaba leta
kudushigikira ahandi kandi ni abanyagihugu bashobora kwihanira ubwabo. Abanyagihugu ubu barindiriye amatohoza yihuta kandi adahengeshanya mu cizere ko ubutungane buzokora icuka c'umutekano muke kigahera. Naho Ngagaraho ikindi kiziga catowe kiri mu mufuko carateye amakenga abanyagihugu. Amakuru aturuka muri Ngagara nuko bari ikiziga catowe gipfunyitse mu mufuko nyene nkuko bivugwa. Bujumbura kuwa 19 Nyakanga uyu mwaka, ukwezi kumwe gusa inyuma y'itorwa y'ikindi kiziga caratowe kuri uyu wa 19 Nyakanga uyu mwaka, bikemeza amakenga y'umutekano ubandanya uhungabana mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Ikiziga c'umugabo umwidondoro utaramenyekana caratowe hafi isaha 6 mu muferege wo kwibarabara ryitiriwe Buconyori muri quartier ya 6 muri commune Ntahangwa. Imvo z'ubwo bwicanyi ntiziramenyekana. Ababibonye bavuga ko ico kiziga coba cakuwe ahandi imbere yo kuzanwa gutabwa muri ico kibanza. Uwicwe kandi ngo yari uko Imana yamuremye, yari atekewe mu mufuko akaba atagikomere na kimwe yari afise, ariko ngo arico cababaje abanyagihugu. Bamaze gutabazwa, indongozi zaho zarakuye ico kiziga gica kirungikwa mu buruhukiro bwa muri bimwe mu bitaro vy'i Bujumbura. Asibya mbere muri iyo quartier kandi hatorwa ikiziga muri Nyandagaro. Ikindi kiziga caratowe mu buryo busa n'ubwo nyene. Abo bishwe ntibaramenyekana. Abanyagihugu nabo bakaba bafise amakenga ku mutekano uguma utosekara. Bicira abantu ahandi bakabazana gutabwa kubatangaha, niko umwe mu banyagihugu avuga. Amatohoza ararindiriwe kugira ngo umuco kuri uwo muntu uheruka gutorwa ikiziga umenyekane, ababikoze nabo nyene bamenyekane ndetse bashengezwe imbere y'ubutungane. Ivyo kandi biruko mu gihe igihugu c'u Burundi n'ubundi cama cumvikanamwo umutekano muke, aho abanyagihugu bama batowe ibiziga. Bikagaragaza rero ibibazo bitandukanye biba biri ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ndetse bakavuga ko ibi bintu rero bishobora kuzotuma abanyagihugu baba mu gahinda ntangere bivanye n'ikibazo c'umutekano mukeyi uba wibonekeza mu bice bitandukanye. Naho mu Burundi haracibonekeza iduga ry'ibiciro c'ibitoke kuwa 19 Nyakanga uyu mwaka, mu gihe ngo umwaka w'ishure watanguye nyene ngo imiryango myinshi yo mu burere bwa Bubanza ndetse na Cibitoke mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'igihugu c'u Burundi iri mu mwiheburo bukene ugucererwa guhembwa amafaranga y'umwimbu w'ikawa n'ipampa ngo bashoye n'iduga ridasanzwe ry'ibiciro rituma abantu baja mu yabiri. Mu gihe abanyeshuri bamaze iminsi mikeyi batanguye igishika itangura ry'ishuri nyene, utembereye ku isoko ry'ibikoresho usanga ari ibindi bintu. Ibibanza bidandarizwamo amakaye n'imyambaro y'ishure hamwe ndetse n'amasakoshe nta bantu bakibonekamo. Abadandaza bemeza ko bamaze ukwezi kurenga banze ibikoresho vyabo, ariko ko ata bakiriya bakironka. Babajijwe, abavyeyi benshi basigura ko batagira uburyo. Ibiciro byaraduze cane, ubukene burarokora cane ku miryango yacu nk'uko umwe muri abo agaragaza umubabaro. Inyeshenza muri komine Mugina, umuvyeyi yamenyesheje ko yari yizeye gukura amahera mu gahawa yadandaje kugira ngo agurire ibikoresho abana biwe, ariko ngo haraheze amezi 2 barindiriye kurihwa. Akavuga ko adashobora kugura ibikoresho canke kurihira indero abana biwe biga mu mashure yisumbuye. Uwundi muvyeyi kandi twayaze wo mu kiyaya ca Rusizi
arima ipampa arerekana umwiheburo wiwe akavuga ko batawe. Kuri ico kibazo kandi abenshi basaba leta kubatabara. Kubw'umwe mu bashakashatsi mu ndero, leta ngo yategerezwa gukorana neza n'abadandaza mu ntumbero yo gushinga ibiciro ntarengwa mu kubikoresho by'ishure. Abadoza ibyo biciro ngo nabo nyene bagahanwa yisunzwe amategeko. Bahamagarira kandi amashirahamwe agura ikawa ndetse n'ipama kunyarutsa kuriha abavyeyi cyangwa se abo barimyi kugira ngo babashe kuba abakora ivyankenerwa. Ku ruhande rwabo bamwe mu bajejwe intwaro babona ko abavyeyi barindira umwanya wa nyuma kugira ngo bagure ivyo bakeneye, kandi bazi ko ngo abana bagira rimwe ku ishure umwaka w'ishure iyo watanguye. Ariko ku rubuga amakenga ni yose, hamwe ndetse atagikozwe abana benshi bahakwa kuzoguma muhira uyu mwaka kubera kubura ivyankenerwa. Reka tube dusozera amakuru yacu ngaha, tuze gusubira mu makuru araza kuba agizwe ko kuri nomoresha kuri mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV, sheni bashikiriza amakuru ibiganiro babigezweho kandi biba byakorewe amatohoza.